MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. None ibyo bindi bikwagirira babikuye hehe? Yo, imbere yo kubishira brigadier Toto babanje kugirisha fotokopi barabika. Hewe ni Kenya. Ngira n'ubwenge bwa Rodo. Jewe Unganya kuraduka uka. Vyahavuye bigenda gute? Allo. Kumenya ukoresha nimero y'urusangi. Niyo kiri. Ego. Niyo ndi. Bifondeye. Barakuroze cyane. Va muri iyo nzu. Ndagiye. Hari umugenzi yemeye kunyegeza mu nzu yiwe gushika bicurehe. None inyanzu yiwe iri hehe? Ni rusangi ariko n'ahantu badashobora kuzopfa bantuye kabisa. Fondere, igipasi kikakuruma. Ntuzocishe no mu kanwa. Kinduma kinkuye hehe. Nahejeje gutekera byose nagiye. Nje ndakubwira mbere n'indi nomero tuzavuga nako. Nje ndaguhindi nomero. Yo. Giti. Ndahumiwe. Hewe, n'imiduga y'ipolisi. Jewe Fondere ubwanje burahetse. Hewe. None, sirakubwira uboke kuva kera. Ahaye mukanga, wantumva we. None, bigenda gute? Yo. Giti. Baje hano. Bari kuri portail ndababona kuri portail. Umviriza. Chamukadirisha kinyuma wiruke. Ibintu byanje navyo. Nje ndabisiga. Ese kwiyumvira. Chika wakiguguwe Inyuma ndibikunda. Inzu bayikiguje yose. Ndagowe mugwaje. Funde. Ugura niko kutabibonera. Harananiye Giti. Ugura kuneza. Harananiye. Ndafashwe. Ugurura. Reka ndugire kwa mimi. Funde, nigere manda. Ugura. Abahu, meme omuja. Mama oya nuko Imana jeneze gutangaruka n'ivyo kurya ndasabye. Eka. Niwazihamije gata. Kana hacu unakugira gapotaje kare gime. Ngirakoko karagukundira mwana. Mama nukuri nakubwiye igikintu ngeneco nene kuguma njyamye nta kindi. None ugomba wicwa n'inzara mwana wanje. Kanacomba naho nja nukuri. Oya rero ndakwankiye. Vyuka ugaheze kagishusha. Mama merci nukuri ariko vraiment je na appétit visi. Ubibuzwa n'iki gakanye nukuri. Erega mbwira ivyakubayeko. Uzonuma kugeza ryari. Zihoze mama. Ivyo no vyihoza gute kandi bikuraza udasinziriye. Bikakubuza gufungura imisingana gutya kandi utari no mu masengesho yo kwisonzesha. Ndavyihoze gashakanye byumva wowe byo bishobora. Ni mama erega ibi kuba ndabigira ni kuneza yawe. Sishaka kuba ndakuremera n'ibiyashu byanje. Mbega ntaruhishijwe nawe gakanye. Ninde wundi yondohisha. Wumve ko natekanye burya kukubona umeze uko. Mama. Nivyaje nagipe. Habaye iki? Aho usanga kuvanga n'abandi bakobwa. Burya nta n'ikindi co kugira uko. Mama, basi niyapfuma akora ivyo basi. Ivyo rega biragendeka. Kanye, uranaye ubwoba. Yakugize ikiga mwana. Mama, nukuri ndakubwije ukuri. Nibisiga bwenge nta nivyo wotahura nta n'inguvu nkifise zo kubivuga ico womenya coco ndi desu numva niyanga nibutse ko twoba twarakundanye na gipe None mwana burya ndakubwira hajya umuvyeyi niyihenda narumva kurya muhungu atamahoro azoguha n'umunsi n'umwe sinzi nuko nzosubira kubaho ndayafise
oya reka kuvuga uko uzosubira kuyabamwo cane kasha mama reka hamwe uwo nkundiraga mwana ujya vuba ko gahenda kohera ibyo si byapfuye oya mwana yacu wihebura ujya ufise ubuzima bwiza imbere yawe kandi hajya ufise na mama gukunda tutibagiye na etane burya mama ndagusabye ukiraho nyine wowe ndaremerewe uca uzanamwe ibindi bibazo wongera umviriza burya etane aracakurindiriye eka nta etane kandi nuba aracagukunda mama nakubwiye nta etane je ndiko ndiyumvira mw'uyu mwanya ndakwinginze undeke umbabarire cane uyakanye ujya renda kubwira ibi bishitse burya uravye neza ni Imana iguhaye ikimenyetso c'uko gipatari uwawe nyumvira. Oui, bonjour Alice, ça va? Bonjour Joel. Bonjour. Ben ntubazi mama konable wacu. Kwazindutse cyane kuri zino no munsi. Amahoro? Azindwe no kubwira ko izine atabona neza ahantu rikiraje. Bizorangira neza twugaye imiryango. Nukuvuga? Nukuvuga ko ibintu bya funderi ntibibyorosha na gato. Amakonti ya izine bitera biba nabi cyane. Iriga Alice, umuti wabonetse? Wabonetse gute? Ko fundera tuvuye ko. Tutosha tugura y'amakongerateur. Yego. Ahubwo funderi atakiri ngaha kuri izine. Nta na kimwe kizokogwa. Gute kandi ari we yatubloka. Nagiye tumukuye kizoba gikemutse. John. Wibuke ko amaction yiwe aciye mu kubiri. Harimo umutahe wiwe ayandi na yaba abactionnaire yahenda. Kandi shayo ivyo navyibagiye. Alice, none bitugendera gute? Sinzi pe. Burya nari nzindutse kwiga possibilité dusigaranye kugira dukize ibishobora gukira me sibona kabisa. Niyo mpamvu ngene cenza kukuraba ubwira nawe uco wiyumvira. Bo mugabo byose ndavyumva. Funderi ubundi nabona bamufashe atakindi kituzibi. John. Je nivyo nabona. Amategeko nayo yashize hehe? Nakubesha gashari. Defo hari gihe amategeko ablock ibintu wumva ko bifise logique. Niyo nk'ivyo wumva. Njye naho twibaza ko aremereye. Akinga byinshi. None izine yose ibe paraleze kubera umuntu umwe. Afunzwe en plus. Umviriza John. Quand même. Tanke ubutungane butaramucira urubanza. Izine nta burenganzira na bumwe ifise bwo gukoresha amahera yiwe. None ndakubaza. None ubutungane ni bwamara igihe kinini butaraca urubanza. Ifi zacu tuzozireka zibore. Oh yambarira. Ntivyoroshe ariko nyene dukurikije amategeko. Tuzoba turenganije nico gikuru. C'est ça. Kandi turibuka John ko societe yacu yazingabitswe n'ingwara. Seigneur. Turibuka ko irusangi benshi muri kahise bakomerekejwe n'akarengane. Bavyibuka? Ah oui. Dukoze ku mahera ya funderi. Kandi ataragirwa n'icaha. Tuzoba dukweza induru tuzitura. Alice, umaja mu makerero. Uri kurambwira iki? Twicare. Izini hombe turorera. Jewe John. Erega John, ayirusangi no. Ugira attention nyinshi cyane. Yiri kuragera ibintu bimwe kuko ibikomere ntibirakira. Ivyo. Bise harimo akarenganya. Bashobora no kurondera kwihurana. Aha rero nukurindira decision rutungana. Ari. Aya makuru unzindukijeko. Arabishe nukuri. Ya. Final mayaka yafundereye ntiyoroshe. Kandi rero utungane. Butayikwakwanije. Izini rugara. Toto. Peka bitikadi embombo. Ubonyagiye he. Agiye gusura PV ya interrogateur tuje kugirira. Mwavyumvise. Kareka ibibazo byaho kagabo kabisa byari binduhishije. Nawe gamukumbaza wamengo nta naho uzi. Funderi. Vuga bukebwe n'umwegere. Vuga bukebwe. Umbiriza rero. We yarandi dosi hakarebe nyene. Mbeda bor byagenze gute ngo bareke bamfate. Mbego nkarira. Ivyageje byose kwabishize abona. Jewe na cankora iki? Oho, umbirize byo ntumbwira. Ibyo ntumbwira. Igihe wakira amahera wanyemere ko ushoboye kuzimanganya idosiye. Ivyaraha.
nabonye ko nabituriye umviriza n'ibindi wari kwiyaranja ukabizimanganya uvyumve nazimanganya ibyo nafise si wambwiye ko atabindi vyemezo bafise umviriza rero urimenya ingene rero bandekura ntaye atari uko rero amahera yanje ucwe uyashira ngaha ahanye n'ubunyene ndondera ubundi rero ashoboye funde uvyumve akariro gake jewe ewe ndagarukana siku ndagarukana gute nimba bajya ba actionnaire barakurikije ubwenge bagasigarana amakopi y'ivyo bari batuzaniye oho ikosa kijewe toto igikosa sigi wawe none aho mvuri kuruvuga iki toto rero nyitondeshe ugabanye iyo manyama uyagabanye ubyumve fundere iyo kuravuga ibintu bitumvikana washaka ndagwishyure gute nimba rutabitahura weso uzovyumva neza ugeze mu gasho ukabona baramfunze sinicana cenye aho ubyumve ndakurahiye ndakurahiye Vuga kwima kumve wakigu. Sobera no vuge ko ndiko mvuga ibitumvikana. Umviza rero funde. Tekana nakashuzo jango. Nzomenya ukunda bigenza. Ariko nawe nta ku ruhande rwawe. Wiyaranze ibyadiri twakoze sinze ndayumva namwe. Uravyumva? ibintu bya funderi ntivyoroshe mu kurindira kumenya uko bizokubandanya reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe dufatiye ku vyo Igor ariko arasigurira akanyenyeri mbega ibihuha birateza umutekano muke mbega niyihe nyifato ibereye mu gihe atankuri tomoye iraboneka intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Kabura Jafete aba mu ntara ya Makamba muri commune Kayogoro ku mutumba wa Musasa yagize ati dufatiye ku vyo Igor ariko asigurira akanyenyeri mu vy'ukuri ibihuha birashobora gutera umutekano muke mu gihe ubutanzi inkuru itatohojwe neza ntayitangane ubugwa neza bigatuma uburonsi inkuru ahagarika umutima mbere bigashika gahunga kugira ngo arabe ko vyohitura ati nyifato umuntu yogira mu gihe atankuru itomoye iraboneka yoraba akareka gukwiragiza ibihuha atararo nkera ivyemezo kugira yikingire ubwiwe yongere akingire n'abandi Nduwayezu nawe nuwo muri commune Mwakiro muri zone Kiyanza mu gacimbiri ka Kibongere ati numvirije ico kiyago umuntu yoza aratanga makuru yatohoje apana kumva inkuru ugacu bitanga nk'iyo wiboneye ati kuko ivyo wiboneye ubitanga kuko wabibonye ati umuntu yo kwiga gutanga inkuru yabanje gutohoza neza imvo n'imvano yayo Zefene nawe muri quartier Miruware ngaha mu gisagara ca Bujumbura ati ega ibihuha biratuma abantu bacanamwo abandi bakanahunga ati umuntu rero yoza aravuga ibintu yatohoje neza ido nido Nzambimana Fulgence nawe umuganga ku ivuriro rito y'Igimayanza ni muri commune Kinyinya mu ntara ya Ruyigi yagize ati nisunze ivyo Igor ariko asobanurira akanyenyeri ibihuha birateza umutekano muke kuko rimwe na rimwe bikunda gutuma haca haba icuka kibi hagati ya bamwe n'abandi bigatuma havamwo ingorane zikomeye cane ati nyifati kwiriye mu gihe c'ibihuha no gushira habona ukuri kwerekeye ivyo bihuha n'ingoga ataragira ico none kara ati maze abandagaza ibihuha bakabuzwa kubigwiza mbere bagatahu neza ingaruka zishobora gushika kubw'ivyo bihuha ko zishobora no gukora ku miryango yabo reka ubu tuje mu ntara ya Gitega aho Ezekiel Nshimirimana wo muri commune Bugendana yagize ati ego cane ibihuha birateza umutekano muke bituma abantu batumvikana bigatuma bacanamwo bikazana induru hagati yabo ati birongera bigateza uruhagarara hagati yabo ati nyifata ibereye mu gihe atankuri tomo iraronka ati nuko mwurindira mukigumya mukagira amatohoza ama mugafata ingingo mwamanje gutohoza reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Manikura kure Jonathan wo ku mutumba wa Kibogoye muri commune n'intara ya Muyinga yagize ati dufatiye ku vyo Igor ariko asigurira akanyenyeri ibihuha birashobora guteza umutekano muke ati kuko umuntu ashobora gutahura inkuru ukutariko bigatuma ibararigwa ati nyifata ibereye nuko tutojana nyabahururu kuri ico cyose tubwiwe n'uwo dusangiye umugwi atahubwo twobanza tugashishoza neza iyo nkuru ko ariyo ati nayo handi twava twibuka kuyora twasheshe reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niho mwahita basomera akabazo ku gice muheje gukurikira akabazo nakagakurikira
Alice na John baratinye gukoresha amafaranga ya fonderi kubera injyane zabaye muri kahise. Mbega ico ciyumviro cabo mukivuga kwiki? Ndasubiramwo. Alice na John baratinye gukoresha amafaranga ya fonderi kubera injyane zabaye muri kahise. Mbega ico ciyumviro cabo mukivuga kwiki? Akabazo murakumvise, mukaba mufise ico mushikiriza, nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, mutwandike kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu ariko Facebook na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyari igice c'879 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho mu ndwi zokurikira. Cyari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.